tutarababwira icyo uyu muhwi cyangwa akamara amasenge tugakoza, twashaka tubibutse mugende kuri Wise Woman TV, mufyonde kuri sabone, murabona agakengeri hamande muce mugafyonda ko nako kugira muzore mwibonera amavideo yose ducisha ko ngaha kuri imbonesha kure mukenyezi w'ubwenge. Hanyuma rero uyu muhwi murawubona, tugira tuwurye, ariko tugira tuwurye kubera impamvu. Abantu benshi baravuga yo ndakunda gusesemwa, abantu abakenyezi bibungeze noze, ukumva nyene urabuza amahoro kubera amanoze, ikintu cyose ubwize ushaka kuvomisa, winjiye ahantu mu nzu wari uvuye hanze ukaza wumva birakwashaka kuvomisa. Hariho umuti wafashije abantu benshi, ibintu byo kuvomisa bikagabanuka. Numuhwi yitwa akamara amasenge. Uti rero twokoresha ryari? Hari abantu binjiye mu nzu, cyane cyane abakenyezi bibungenze, winjiye mu nzu ushaka kuvomisa, akarero uco kagendana mu ishakoshi. Imbubu uvuye ahantu utashe muhira, uvuye ku kazi, uvuye ku ishure, wiga muri kaminuza, abizi ko abakenyezi basigaye biga cyane, urashobora kugashira mu ishakoshi. Nimba wumva uco ushaka kuvomisa winjiye mu nzu, kagashira mu ishakoshi, haje ugeze imbere y'umuryango ukacukarya ukaca winjira mu nzu uriko uragahekenya. Aho nta noze ubwira canke n'uco ushaka kuvomisa, canke hari abandi usanga binjiye mu cyumba baca bumva biranse, ukagumana akagahwi kamara amasenge, ukagumana uko ushaka kwinjira kose aho hantu hora wumva winjiye, canke ikintu ukibonye harabumva ivyo kurya ukaca bashaka kuvomisa akamoto kavyo, ufata akagahwi akamara amasenge ukakagumana no mishakoshi, canke hajya muhira uri kakagumana. Nagahwi karyoshe cyane katsira kajya nanje ndakariye naho mbwa jewe nta noze mfise, naziseme mfise, ariko ndashaka kubereka ko agahwi kakamara amasenge karavura noze, muze muragakoresha mubwire n'abandi bose. Murakoze mwese mwariko muradukurikirana, Imana ibahezagire.